igikorwa muje mufise mugikorana ubwitonzi ntangere, kuko icyo mukoze ntigisubigwamo, kandi hamwe mwogikora mu buryo butari bwo mwoba musubiye guteranya abantu, kuko wa muntu yahashitse mu buryo bwumvikana akahakugwa na severe, nawe acagira agatsi mu mutima wiwe, kandi ya reconciliation ntibishobotse ntibigenda. Hariho abantu leta yikoze ko mu kubishira mu ngiro boba bakiriho, abariho barihanye, ko twebwe twumvise kandi tubizi neza yuko ubutumwa bwacu ari ubw'umuzuzo no guhuza abantu, kandi iyo duhuza abantu mpora ndabibona mu isengero, umuntu araza akihana akavuga icaha yakoze n'ico yakoreye umuntu, hanyuma akavuga ati ni jewe nagukoreye kijya kibi ngirira ikigongwe. Barambwira abantu bati bivuge wewe, bavuga ngo ndumututsi, bati turakeneye abatutsi nabo bagira ibyo bavuze. Nitwa Birakengana Pedasuri, ndi umwepiskopi wa diocese ya Rumonge. Nagomba rero nyanicyubahiro umukuru wa Severe nkenguruke kandi ku byo mwadushikirije, kandi mvuga ko ibyo mwadushikirije ari ukuri. Ico gihe 72 jewe nari umwana mutoya, nari mfise imyaka 6 ntanguye umwaka wa mbere, no kuvuga hari ibyo nabona. Kuvuga rero ko ibi bintu byabaye byarimwo kuboko kwa leta ni ivy'ukuri nkuko mwabidushikirije. Kubona abasoda basohoka bakaja mu gihugu bakarasa abantu, indege igasanga abantu aho barundanye, aho bari bahungiye, igakubitamwo igisu canke bagatamwo insase barasa abantu, Brende ikarasa abantu. Ibyo ntibyoba hatarimwo kuboko kwa leta, kandi urumva rero ivyo iyo urusase ruriko ruravuga canke ubugizi bwa nabi bushika ku bantu bose, abahutu, abatutsi, abatwa, bose barashikiwe n'ubwo bubisi. Jewe ndazi umupasiteri wacu mu Bitare yararongoye paruwase Bitare, yahuye n'isanganya, n'abana bashoboye gucika kuri uwo munsi wa mbere biba, harabagiye bafise inguma, ubu bakiriho bashinga intahe ingene vyagenze. No kuvuga byarashikiye abatutsi ubwa mbere nkuko mwabivuze, hanyuma ntitwamenya nkuko navyumvise mwireresi, ntitwamenya jewe nari nkiri muto, ariko bavuga ngo ni bamurere. Abo bamurere barahigwa mugabo ntiwababona kuko bavuga ko ari ubukoko nkuko babivuze, ariko kandi ugasanga hariho n'abandi bantu bagiye inyuma y'ivyo barakora ibibi, nkuko b'abahutu barakora. Mu mutima w'umuntu biragoye kumenya ikiriyo. Hari umuntu aba yarumvise ko yaciye ahantu, umuryango wiwe waciye ahantu
birahaba mugabo kandi bakaba barahavuye kumviyi canke iyindi, bakaba barahavuye kuko bahashitse uwaba akahagwa. Kera murabizi ushitse ahantu uwanya akahagwa wamenga aho hantu haravumwe, waca wimuka ukaja kuba handi. Abantu rero bahavuye mu buryo nk'ubwo kubera imvo kanaka yatumye bavaho. Uyu munsi bagaruka bakaza muri severe bakavuga bati twaranyazwe itongo ryacu ni muri dukomorere. Niho rero navugiye ko ubutumwa bw'umuntu mufise bugoye. Ashobora kuba azi icyatumye avaho hantu mugabo ntakivuge. Uwahashitse akaba yahashitse mu buryo bwumvikana. Ariko uyu munsi kuko abantu baba bazi ko yabaye aho hantu, hari aho musanga mukomoreye uwo muntu aho hantu, mugabo kandi n'abari bahashitse mu buryo bwumvikana. Kimwe barahahawe na leta canke barahashitse kuko bahasanze hari ata muntu ahari bakahaja. Uyu munsi rero kuko severe ifise ubwo butumwa ugasanga irakomoreye aho hantu uwo muntu. Nico gituma rero nyene icubahiro nagomba kubasaba kugira ngo nkuko umuvukanye yabivuze, igikorwa mufise mugikorana ubwitonzi ntangere, kuko ico mukoze ntigisubigwamo, kandi hamwe mwogikora mu buryo butari bwo mwoba musubiye guteranya abantu, kuko wa muntu yahashitse mu buryo bwumvikana akahakugwa na severe, nawe acagira gatsi mu mutima wiwe, kandi ya reconciliation ntibishobotse ntibigenze neza. None rero turabasengera kugira ngo ubutumwa mufise muzobushikirize neza, kandi muhugure n'abo mukorana bose kugira ngo bamenye ko bafise ubutumwa butoroshe. Onesphore Ndayizigamiye, umwepiskopi wo muri diocese Makamba. Hariho abantu leta yikoze ko mu kubishira mu ngiro, boba bakiriho, abariho barihanye, ko twebwe twumvise kandi tubizi neza yuko ubutumwa bwacu ari ubw'umwuzuzo no guhuza abantu. Kandi iyo duhuza abantu, mpora ndabibona mu isengero, umuntu araza akihana akavuga icaha yakoze n'ico yakoreye umuntu, hanyuma akavuga ati ni jewe nagukoreye kijya kibi, ngirira ikigongwe. Hanyuma akamugirira ikigongwe, mbere rimwe na rimwe aca muhamagara ati nuze tugwane mu nda. Bakagwana mu nda, bakagumbirana, hanyuma bagaharirana. Numvise yuko ubu aho ukurondera kumenya ibyabaye mugeze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972, 1973. Mwavuze ko ari byabaye mu gihumbi kimwe n'amajana 988, 1991 na 3 n'ibindi muzogenda murashikako. Namye nitegereza umugwi severe hajya, hanyuma rero nca ndavuga ntihari akantu bari gushiramo kakaboneka neza muri verite et réconciliation. Nabona yuko hagati y'ayo majambo abiri hari mu kushamo irindi jambo ryitwa pardon, kuko likaboneka neza, kuko litabonetse nk'ubu abagize uruhara mu byo 88, 91, 93
abatari bake baracariho kandi bazomenyekana. Abantu bariko barabana siniyumvira ko bazoshobora kuzura neza badasabanye ikigongwe. Rero nasaba yuko hari akantu mwokongeramwo kugira ngo muzoshike muri ivyo bihe abantu bashobora gusabana imbabazi hanyuma bagaheza bakuzura. Jewe nitwa Seti Ndayirukiye, umwepiskopi wa Diocese ya Matana. Nararonse ijambo ry'Imana rirambohora mu mutima, rirampa ndumva ijwi atari umuntu avuga ngo nararose. Haraho murankunda kurota canke nkarota Imana ikavugana nanje mu nzozi, mugabo ico gihe ntivyari mu nzozi, navyumvise ijwi rivuga ko ivyo nariko ndategekanya byo kuzokwihora abo baranyiciye abantu, ko Imana atari vyigomba, ahubwo intuma kuvuga ubutumwa bwiza bwo guharirana no kurekuriranira, kandi nivyo nahisemo. Ariko ko uyu munsi mwadukoranije twenyene nk'abangirikani, je ndumva nogira ikintu mvuze, ariko kandi atari ukwagiriza uyu canke uyundi, ariko kuraba mbega basi uyu munsi twoja imbere gute, kuko jewe natanguye ishure inyuma y'72 nambaye agashati kera n'akabutura kera, bavuga ngo ni impuzu y'ikimazi, ngujya ngo yambaye ngo impuzu y'ikimazi. Nari umwana mutoyi sinari nzi ikimazi carico, hama ndabaza bati none ikimazi ni kuvuga iki? Abandi bana baguma abantu mu rutoki bavuga ngo ngujya ngo yambaye ngo impuzu mbega kajya gahuzu ko ari keza, ngo ujya mwana yambaye ngo nagaki, bano ngo nagahuzu k'ikimazi. Mwima rero ndabaza none ikimazi ni kuvuga iki? Bati ni kimazi se wiwe baramwishe, hanyuma yarapfuye, hanyuma baciye amafaranga baronse abantu babaterereye, baciye bamuguriramwo kajya gahuzu, none kitwa ikimazi. Hanyuma rero ndabaza, arambwira ko papa yapfuye itarike 30 z'ukwezi kwa 4. Mushikanje nawe n'ubundi bari ku mundi we yari yapfuye, hanyuma aca haheze iminsi 2 ngo hagwa imvura nyinshi, wari yamaze gupfa none bari batemye hirya no hino, imvura imunyagera asubira ararabuka. Mugabo hari ubundi we yari yapfuye, n'ibintu twari dufise, inzu ikibi byaturiwe n'ibindi byinshi, byose byo barambwira abantu bati bivuge wewe, bavuga ngo ndumututsi, bati turakeneye abatutsi nabo bagira ibyo bavuze. Buri yavuze abitwa ko bavuga ijambo ry'Imana, bavuga ijambo ry'ihumure, siniko mvuga abangirikani gusa n'abandi bo mu yandi mashengero. Ndabona shehe hari twese tuvuga ijambo ry'ihumure ryo kubabarira abandi. Jewe abantu bose bangiriye nabi, jembo Imana ihora ingendera ikabwira ereka ni wowe bibabaza ugumuvyiyumvira, bagirira ikigongwe wewe wibandanirize mu mutima umererwe neza. Nk'ishengero ubutumwa uruhara dufise no kubandanya kuvuga ubutumwa bukiza iyo mitima ifise ibisebe bigendana haraciye imyaka myinshi cyane. Ubutumwa bukiza, ubutumwa bubohora, kandi hari abantu b'uburyo bubiri novuga babushwe, abahuye n'ayo magume burya baratuntuye, barafise intuntu, barabushwe. Ariko kandi ku rundi ruhande n'abakiriho bari mu babikoze
iyo wumva biguma bivugwa ku maradiyo amaliste ibiki amasinetire yabo akaboneka ababa mu mazu y'abandi bakamenyekana canke bakabakuramo mu byo guca bumva ko na les auteurs nabo nyene barabushwe bakwiye ubutumwa babohora kandi nico gikorwa cacu nk'abanyamashengero cyo kuvuga ubwo butumwa kandi tuzokibandanya gushika Yesu agarutse kandi tuzofasha mu bikorwa no mu gushikiriza ijambo mu buryo bwose abarundi babohoka. Murakoze.